Muramutse singuze kuvuga ku bintu biba muri Tanzania ariko ibiherutse kuba imbere y'amatora no mu matora vyarameze nk'ibisakuje ku isi yose. Ubu hariho ibintu bibiri biriko biravugwa kuri ujya mu president wabo Samia Suluhu. Bariko bibaza mbega Samia arashobora kuja muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya ICC. Ico ni gihuha kiriko kiravugwa bicishwa mu makuru amwe ariko je nagomba nishure ibibazo bibiri ngerageze kuvyihweza nta nyishu mfise nk'umuntu ntari mu lawyer, international lawyer canke ntari mu expert mu bintu vya international law mu mategeko mpuzamakungu. Kibazo ca mbere wibaza yo wumvise umuntu avuze ati agiye kuburana, ikibazo ca mbere ni ugo rubanza rafise ishingiro. Ikibazo ca kabiri ni birashoboka bo ku rubanza rufise ishingiro nibaza ko ico ça dépend. Sindasoma exactement imanza zijanywa muri Irahe ariko nibaza ko rubanza gose novuga leta idashoboye guca mu gihugu cabo, kandi niba hari ivyaha yagirizwa nuva ngo harapfuye abantu 100 canke amajana. Abo bantu bavuze bati twebwe uyu mu president niwe yatwiciye n'inzego ziwe, nta handi dufise tumwitwarira kiretse mu manza mu sentare mpuzamakungu. Nibaza yuko bishoboka ico gihe birashoboka, donc bishoboka kurushingisha ko bikwiye. Umuntu w'umurundi yava yibaza twebwe twamatubura abantu benshi, ariko menye yuko ibihugu vyinshi abantu novuga bakanura bare iri hasi ntabwo iri hejuru cyane. Ntabwo usaba ko uca abantu amajana ngahe kugira ngo bakujane. Dufashe akarorero ndaguma ndagatanga ko kwanza muri iyi discours hari umuntu yitwa Rodrigo Duterte yahora ari president wa Philippines, yagize ikintu bise ngo ni war against drugs, war on drugs, aho yagwanya amadroge, la guerre contre drogue. Yari yatanze itegeko uko navyumva ngo bahite ngo ni kill to shoot to kill, shoot to kill, donc urase ucumwica. Nukuvuga umuntu bamufashe amadroge na cyane cyane nk'umudirazi ariko yagurisha baca bamwica, ariko n'abandi baza babica canke bahana ari uko gusa bayabafatanye atariyo bacuruza. Ico gihe abantu bagwana gateka kazi na muntu, abantu bo muri academia baca baramwitwarira Irahe, aravyiyamira ashibura ukuboko, ndabuze na terme nokoresha, bikengera bisuzugura, avuga ese Barack Obama umvuga uko we abirabure hiyo ko abica. Ujya muntu hariho uwatwara rya sentare yari umugore w'umwirabura avuga ngo ajya mwirabure kaze ngo vyiwe ngo nabigumuza hariya, kubera ari ku butegetsi ico gihe nta camubayeko. Ariko mu nyuma yaratsinze arashikayo Irahe kumunda aja kugishika ko nshize ku kibazo birashoboka. Gusikibazo nako ndishura birakwiye. Je novuga ahantu hapfuye abantu 50 bo ico gihe bakaba badashobora kubacira imanza muri Tanzania, ntaco buza ko sentare mpuzamakungu ivyihweza, kuko none abo bantu 50 boca bibagiranwa. Urumva ko bitumvikana. Bo donc ico nuva ko ndacishuye bigiranije nuko baba bagize abantu bamwitwariye, hanyuma sentare nayo ikimera nk'ivyihweza ikaraba ko koko bakwiye ko bakirwa rubanza. Kuko nibaza sinzi neza taux de prosecution rate ya ICC, sinzi abantu ikiri manza igiti cyane kiri manza ugeranije nabo yashikirijwe. Ngo ndazi ko no mu Burundi abari manza nyinshi mugabo ntazo bigira bipanjako. Ico ni kimwe. Ica kabiri sinzi niyo baramucira urubanza ni bangahe bahora bahanwa, kubera bisaba cooperation y'ibindi bihugu kugira ngo uwo muntu bamufate babumuhe notama igihugu abamwo. Iyo rero ari ku butegetsi ico gihe ntibishoboka. President wa Sudan hahora niko vyagenze, nibaza ba Putin ko nanyo bashobora kubafisa imitahe, ubwo nta muntu abafata. Kumbere na Netanyahu mugabo kubera bari wabo nta muntu abafata. Icukura biralimita mobilité, biratuma badatembera, ariko naza kwa cyatembera mu bihugu bafitaniye ubucuti kugira ngo ntibabafate. Bo
ariko ngo nabwiye ntiwosya ngo bwose ushiraho kubera nkuko nabivuze nko muri Philippines Duterte havuye yahasize umuntu yibaza ko bumvikana Marcos umukobwa wiwe Sara Duterte aba vice president ariko mu nyuma bona vyo nk'ikena d'après mugamba mnyona navuze ko batumvikanye president vice president wiwe ariyo mpamvu je nibajiye ko baci bavuga ati bon ko mugize amanyama reka dufate uwo muzehe tumuhe cour internationale bamufatiye Manila bamujana irahe nubu ni yasaziye bo sindakwikana mvuru banze bamuciriye mugabo baramujanye donc birashoboka kubera iki nawe uri ku ngoma ntabwo yamako you see birashobora gushika hajya wakuze washaje ibintu kamenya ngo vyaribagiwe cyangwa ubanza bararutsinze cyangwa bararufuse uwundi muntu mupfakantu wo muri ico gihugu umupfakantu n'abatwara ico gihe cyangwa utembere mu Buganda muri Nairobi cyangwa ahandi ukabona umuntu umucamanza akagushingishiriza umutaha ukazona baragufasha birashoboka nawe wo kwijajara bo muri makeje numva abaperezida muri Afrika bakwikorera kwica abantu babo abantu bagize imigumuko hariho inzara zo kubagarika utabishe nta kamaro nakamo ko kwica abantu kuko navyo nta mupolisi yarapfuye pour dire que ata violence bagiye contre la police kumbure igihe kwica biba justifié n'igihe bita légitime défense légitime autodéfense comme je dirais ariko birumvikana yuko ata police bakomeretse donc abapolisi bapfuye kurasa comme ça narumvise kuri BBC umuntu ari kwidodomba umuvyeyi yabuze umwana yaragiye gusuma kugura utuntu donc muri make nibaza ko niba abantu barapfuye benshi birashoboka kandi ntawo kwijajara ngo kubera ndi president ngo nta muntu yonjana irahe ariko je namvuze ukero nibaza yuko Tanzania nje tunakoresha ama conditionnel bizo ko Tanzania bakwiye kwicara hamwe bakareka opposition ikidegemvya d'abord bakasubira bakaja kuri tableau bakandika kubera bamenyereye intwari y'umugambo wa CCM aba ba opposition chama cha mapinduzi jewe no pito ngijya Chadema je kuva na kera ngiri nchi Tanzania harazi imyaka kumbure 20 na abantu bari dodomba Chadema namva ko iriko yidodomba donc uvuga ati bo turona ko vyarenze urugero aho kuguma twicana reka twicara twumvikane ingene igihugu twogisabikanya sirazima ngo cha CCM iguma itwara nta mugambwe kwisugumaho ivyo no kubitahura hanyuma bakumvikana d'abord bakabanza gukuramo ayimvururu zabaye bakarabaho amakosa yakorewe abantu bagasaba imbabazi abantu bagahanwa abantu bashobora kuba bakoze ivyo bataza gukora na cyane cyane abisha abantu abo bagahanwa mu vy'ukuri bon nibaza ko ntuzeye commande itaba yavuye kuri president Kameme iva muri mu nzego zishinzwe umutekano z'inyamiramabi hari ico bitango nifanya fujo uone naho ziko bakihari bigize donke ikimana kubera nyene Tanzania CCM yaganje abo bakabaraba bakabahana mu vy'ukuri naho yo bari komisiyo wa police bakamuha igihano kugira ngo abantu babuze bone ko hariko haraba prosecution ko hariko haraba impinduka muri leta ya Tanzania n'ingene ibintu bigenda abo baje guhanwa abantu babuze bagahambanwa iteka bo ordre ntigomba kubiyo no aguhamba iteka cyo cyabagomba kwicambere bagahamba iteka bagashumbusha amafamiye yabuze leta igafata iyo responsabilité niko ibihugu bikira kugira ngo ibihugu bikire ubu inkomere za kahise agomba kuba leta ifata responsabilité kuvyo leta yakoze n'abakorera leta hanyuma rero bagaca bicara bakumvikana ingene Tanzania bayiro structure CCM akana yuko nibidakine kuzitwara mu maraso no mu marira ko hageze ko isangiye ubutegetsi n'imigambo yo muri opposition comme ça Tanzania igumane kajya gahengo yamanye je nuko ndabibona donc sinovuga ngo intango ya mbere yoba ICC canke rahe canke iyo sentare mpuzamakungu sico kibazo kihari nubwo Samia wo mutwara Samia nakora n'abandi hari abandi ba Poirot bo muri CCM bashobora kuguma bonona ibintu canke
batera gwaserera canke batera umutekano muke canke bahohotera abantu. Donc vyiza nuko hoba umumvikano hagati y'abatwara n'abari muri opposition kugira ngo bumvikane nyene Tanzania yotwagwa going forward. Tanzania afite ibintu by'ubujyajya mfete nibaza ko ari byo byatumye CCM iguma ikomera, umuntu akubwira hahagaze nibiki, ariko abantu babajene usanga badafite iyo meme mentalite kandi barone ko ibintu biko biragenda kandi ntabwo bo ubabwira ngo Nyerere nande, ivyo ntavyo babonye, bakeneye changement, bakeneye kubaho nk'abandi bajene babona ku isi babayeho neza, amazi hari, amatara hari. Donc bizosaba ko Tanzania nayo isubira kuri drawing board ikamenya iti ubu ibintu vyahindutse, reka tuvyumvikaneho. Je niko nibaza. Donc pour résumer, yes birashoboka ko abantu bishwe biqualifyinga ko kurikiranwa muri ICC cyangwa se sentare mpuzamakungu, and yes birashoboka ko Samia ashobora gukurikiranwa, gufatwa, gusa ntivyoroshe ico ngenda kivuge. Ariko na cyane cyane ico sico gikuru kuri jewe, igikuru ko Tanzania bo kwicarana bakabona yuko CCM itagishoboye kuguma iganza isabwa nkuko vyamye nibwambwe mike mu bisanzwe imara imyaka 50 70 atakinyiganza, hanyuma kumvikana for the way forward. Nico tugira amahoro.